iyo ngorane y'abana bakurira mw'ibarabara ni ingorane nini cane kandi abantu bofata nk'uko umengo ni ingorane idasanzwe kuko yerekana yuko mu gihugu cacu agateka k'umwana kadashoboye gukurikizwa neza. Kuko agateka ka mbere ku mwana nuko yovuka bamukunda, akavuka bamwipfuza, akavuka mu muryango afise abavyeyi bose mu papa no mu mama, kandi mu muryango bakaba bategeza kumva yuko bamufasha kuko avuka akiri umwana bakeneye kwaruka gushika abo umuntu akuze. Indero, kuko indero y'umwana si ukumuha ivyo arya gusa, indero ya mbere no kumukunda, akumva yuko akundwa, akumva yuko bamwitaho, bamufasha kubaho, akumva yuko bamufasha gutera imbere mu buzima bwa misi yose. Ivyo rero umwana wese kubironka. Igihe rero abana barinze baja mw'ibarabara, ni ukuvuga yuko ivyo vyose babibuze, nico gituma biheba canke bahebwa bakaja mw'ibarabara. Mbere ugasanga ushobora gusanga bagenda no mu mashamba mbere.